Najewe ndashimiye Imana cyane kuko Imana yaturinze ku kwezi turangije. Imana yabanye natwe iratugirira neza, nico gituma tugeze uyu munsi turiho turi bazima. Burya Imana yatugwaniye intambara nyinshi cyane kugira dushobore kuba turiho. Ushobora kuba warazibonye, hari izindi tutabonye, ariko Imana yabanye natwe iratugwanira iragahezagirwa. Rero ndabifurije ukwezi kwiza gushasha kwandamukiza, kuzotubere ukwezi ko gukizwa neza. Jewe nakwise ukwezi ko kurobanura ibidahwana. Ijambo riri mu cete Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca mbere umurongo wa 10. Ukwezi ko kurobanura ibidahwana. Hariho wabwiye ngo ntabitahura ibyo bintu. Ibidahwana murabyumva n'ibintu nyene bitajanye. Muri twebwe mu mitima yacu, mu bikorwa byacu, turobanure dukuremo ibyiza, ibi bidutandukane navyo. Imana idufashe cyane. Niho tuzogira imitima y'ukuri, hanyuma ntitube kumugayo. Birabishe gukorera Imana uri kumugayo, birabishe mu rugendo rwo kujya mu ijuru kugenda turi kumugayo, ni ikintu kibishe cyane. Abari kumugayo ntibazoshika, murabyumva. Rero turobanura ibidahwana muri twebwe, utubere ukwezi ko kwiyinjiramwo no gutandukanya ibibi, tubisige, tubirengane, tubikure mu bikorwa byacu, hanyuma tumatane n'ibyiza, aba ari byo tugenderamwo, aba ari byo dukora, imitima yacu ibemwo kuri, niho tutazoba kumugayo. Iki ni igihe numva dukwiye kwezwa cyane. Rya jambo bandikira Abaheburayo bivuga ngo dukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose, kuko utejejwe no kwezwa. Dukurikire kugirira amahoro n'abantu bose no kwezwa, kuko utejejwe atazobona umwami. Nukuri twezwe, kuko utejejwe ntazobona umwami. Kandi urumva ushobora gupfa uyu munsi canke ejo Yesu agitebaganye kuza. Birasaba ko twezwa ku munsi kuko tutazi umunsi n'isaha. Ubutejejwe ntazobona umwami. Numva iryo jambo muri ino minsi rindimwo muri ku kwezi kwa 4, kwezwa, gutunganywa. Imana idufashe cyane. Abasore n'inkumi muhunge ukwifuza kose, hanyuma mukurikire ukugororoka, mukurikire ukwezwa, mukurikire ukwizera, muhunge bitagira ikimazi, hanyuma mukurikire kwezwa no gutunganywa, niho ibyanyu bizogenda neza. Haleluya. Nuko rero Imana ishishikare kudushoboza twese kwezwa. Imana ishishikare kudushoboza gutandukana n'ibikorwa by'imfagusa muri twebwe, ibyo twama dukora by'imfagusa, ibyo twama dukora bitagira ikimazi, utandukane nabyo. Uku kwezi tugira umwimenyerezo wo kubikura mu bikorwa byacu, ibikorwa by'imfagusa tubikure mu bikorwa byacu, ibintu bitagira ikimazi tubikure mu ngeso zacu, ibibi tubikure muri twebwe, hanyuma tumatane n'ibyiza, tugendane n'ibyiza, twezwe kuko tutazi n'umunsi n'isaha.